Muri iyi misi inyambaro y'abakozi b'Imana ni kimwe mu bintu bitera ibiganiro bitandukanye mu bakristo no mu bantu basanzwe. Harabibaza bati umukozi w'Imana akwiye kwambara gute? Harababona izo nyambaro zimwe zisa n'iz'abaririmbyi canke abastari, bigatuma bibaza nimba uwo mwambaro uhuye n'umuhamagaro w'umuntu wo gukorera Imana. Ariko none inyambaro y'umukozi w'Imana niyo ikwiye kuba ishingiro ryo kumucira urubanza canke igipimo gikwiye kuba umutima wiwe? Muri iki kiganiro turaganira na Pastor King Benny kugira atubwire igituma yahisemwo kwambara muri ubwo buryo, uko abona ivyumviro bitandukanye bivugwa ku nyambaro yiwe, kandi ntitugarukira ku nyambaro gusa, turaja no kumenya umuntu ari inyuma y'uwo mwambaro, umuhamagaro wiwe n'ingorane yaciyemwo mu buzima bw'umuryango, ubuyobozi bw'isengero hamwe n'impanuro afitiye abakiri bato bumva ko bahamagariwe gukorera Imana. Pastor King Benny, murakaza neza mu kiganiro ca Open Mic. Amazina yanje King Benny, nkaba sanzwe nkunda Yesu. Ego. Urusengero Dusanzwe turongo urusengero rwitwa Holy Spirit Movement. Ego. Ni gute mwatanguye urugendo rwo kuba umukozi w'Imana, kandi niki catumye mufata iyo nzira? Ukuntu twatanguye nuvuga urugendo rwo gukorera Imana, nuvuga ni ntahe ndende, ariko ndagerageza kuvuga mu ncamake. Nagiriye ubuntu n'Imana niko muvuga, mvukira mu muryango kijiji, hama imbere yuko mvuka hari ubuhanuzi ku bantu bizera ko Imana ivuga canke ubuhanuzi. Hariho message Imana yari yahaye umuvyeyi wanje mama, ambwira ko azovyara umukozi w'Imana. Uwo mukozi w'Imana akaba ari wewe? Akaba ari jewe. Ico gihe yarasanzwe anyibungenze, mama yaranyibungenze mu bihe bitoroshe, kuko n'ivuka ryanje gisa nkaho ryagoranye. Uvuze kugorana ryari ryigoranye bimeze gute? Ukuntu ryagoranye ivuka ryanje, nuvuga yararemerewe ca mbere, kandi yaragira n'utumarezi ca kabiri, kandi naratevye kuvuka. Subira amezi 9 nararengeje, mvukira kuri 10. Ndukira kuri 10. Akenshi bava ngo umwana bafise ikibazo canke abaciye ubwenge mu gihe yavutse hataragera. Yarengeje abaciye ubwenge. Ego. So nivyo, hama ndakura nkura mu muryango kijije, ndakura mu muryango kijije. Mu nyuma kubera mama yaratwankadira mu buryo bwo gusenga, kuko imisi yose twe toma dusenga kuva kwa mbere gushaka kwa Mungu, mu gihe twarasengeramo nk'umuryango. Hama umwana wese aba afise umwanya wo gusengesha, akigisha ijambo ry'Imana. Mugabo mama yamambwira imisi yose wari umukozi w'Imana, wari umukozi w'Imana. Mugabo ntavyo nibona ko, kuko urabona umwana ari muri adolescence n'ibiki, nari gihe ubona ati ivyo bintu bizogenda gute. Gushika umunsi novuga Imana ingirira ubuntu, irampamagara, ndamenya ko umugariwa ko umukozi w'Imana, hama ndemera gutangura kuba Imana. Muguma mukwize imyaka ishika kuri 3 canke mufise imyaka 2 irenga gato, byari bimeze gute kugira utanguze urusengero? Ntivyari ibintu byoroshe kugira ntanguze no urusengero. Icya mbere nari mpejeje amashuri muri Kenya, kuri gahunda yiwanje nagomba kubandaniriza hanze y'ikindi gihugu, kindi kirenze umugabane wa Afrika. Cyo nagomba kujamo, hariho 2 imiryango nabona isa nk'iyugurutse. Ico gihe novuga manutse ino, imbere yuko manuka ino hari catumye iyo migabane utayirenga? Ariko ego catumye ntayirenga. Arico catumye ugaruka gukora Imana ngaha? Ego nico ngomba kuvuga gato. Kuco gihe ndiko ndasenga, Imana irambwira ko impamagarira kuza gukora igikorwa c'Imana ngaha. Ama ndaba muri désobéissance, kuko nk'umwana w'umuntu hari igihe wowe wifitiye amahitamo yiwawe, ukavuga ibintu ngiyemwo z'intambara zirimo uburuhe ibiki, nta kuntu nobandanya nkazokora Imana. Narabaye umupapa akuze, narabandanije ubuzima bw'iwanje ariko nkijije, kandi nkorera Imana mu bundi buryo, kuko kubw'iwanje nari meze nka Mose. Imana yaramutumye ati sinzi kuvuga, Yeremiya Imana iramutuma, nawe nyine ndacari muto, kuko kenshi umuntu Imana imuhamagaye amafisa ama excuse yo gutanga. Ariko novuga Imana irambwira uko hereruka abakozi Imana batandukanye barambwira, gushika novuga aho nabuze ati sinoguma muri désobéissance, reka numvire icyo Imana ishaka nico ciza. Hama ca ndakansaringa novuga ivyo vy'izo ngendo, ko vyari bigeze kure nshobora kugenda. Bamwe baranjajinga avuga ati jene yabaye ikigugu gute amahirwe ahitisha kuja kubandaniriza ubuzima muri ibi bihugu.
baramukorofa ibintu vy'agakizi kandi baravuga ko umuntu akijijwe cane aca bikigugu ego urumva haraba nyene amajambo menshi cane ntabona akazoza ntabona ubuzima turimwo ivyagarutsemo ntavyo bumva navyo bumva habayeho gucarirana uvuga imanza nyinshi cane ariko je mu manumvira novuga ryaje ryambwira vuga ati sinkeneye kuba ahantu Imana itanshaka konzi kandi aho Imana idushaka niho heza ni izahe ingorane zikomeye mwahuye nazo kuva mutanguye kuyobora urushengero rwanyu mbega mwazitsinze gute? Okay, ikibazo ciza mubajije twahuye n'ingorane nyinshi niko novuga icambere ingorane twahuye nazo ingorane z'abantu kutadutahura kuko hari abantu bumva ati nta mujene umugisagara atarubaka ashobora kurongora ishengero hari abacita amazina atandukanye hari umuntu usanzwe nkunda guhimbaza ndibuka ari umuntu w'umumama wasengera no kuri eglise yaje no kwihana kuko umunsi wa mbere aza barambwiye ati hajya ahantu hari umujene akunda guhimbaza Imana gutazira Imana ikoresha mu buryo ubu n'ubu tumugamura arafise twe twibaza ko amfise n'umwana ungahe Bujumbura twibaza ko banyoye ikiki hajya karitsiye wavukiye mu niya yavukiye mu Kabondo ati twibaza ko banyoye agakiki cyangwa akandi kantu kugira ngo agire mu hari nyinshi cyane araza ico gihe wanashima saba umwanya ko tuvugana kuko namufashe kumusengera mugabo aje ampinze Imana ingira ibintu irakoresha namubwira vya bintu asanzwe ata muntu n'umwe azi ivy'indani nyene vy'amabanga acarakira umwami Yesu umwami n'umukiza arambwira ati vraiment rero izo ntambara twarazibayemwo amashari y'abantu kutwita ibitandukanye n'ibintu vyinshi cyane novuga twaciyemwo hariho na periode ntoya bari bagunze kutwugarira ariko Imana ico gihe vyatewe ni byari vyatewe nyine n'amajambo menshi bavuga ati amajambo y'abantu ikimuga mu nyuma administration ije irabona yuko ivyo bavuga atari vyo ego hamatuka nka favor yo kubandanya dukora uno munsi ni yahe impanuro mwoha ugwaruka umugumva ko rufise umuhamagaro wo gukorera Imana? Impanuro ya mbere noha ugwaruka rufise umuhamagaro wo gukorera Imana icambere novuga ni kumvira Imana kuko bivuga ngo kumvira Imana novuga bifite ikimazi kinini cyane kurusha gutanga ibimazi kumvira Imana icya kabiri kudacika intege kuko hari igihe ushobora kuba uri umujene uriko urakorera Imana bamwe bakibaza turondera inyungu izi canke izindi canke uri muri ibi canke ibindi havuga ibintu bitandukanye ariko le plus important ni kudacika intege ubu bakabandanya bakurikira Kristo Yesu w'inyanduruko yo kwizera kwabo icya gatatu novuga ni kwegera abantu b'abatamba babitangiye imbere kuko birivuga ngo misore muze mwigira ubwenge ku batamba rero ni kongera abatamba babitangiye imbere mu rugendo rwo gukorera Imana b'abantu babakunda badatinya kubahanura badatinya kubakosora kandi batabikoresheje novuga na jalousie ariko babikoresheje n'urukundo kubera bakeneye ko bamenya gusomba rero novuga ni ico kintu nico no bahanura cyane ica nyuma kandi gikomeye cyane cyo Pawulo abwiye Timoteyo yavuze ngo ntihakagire ukugayira ubusore ariko ubere abizera bose icitegererezo mu vyo uvuga mu vyo ukora no ku mutima utanduye rero birashoboka kuba icitegererezo cyiza ukaba umujene kandi ufise novuga intahe nziza nubwo abantu bamwe bavuga ati umujene biragoye hari gusanga ari utuntu tukimugora ja muri utuntu n'utundi ivyo birivuga ngo iyo umuntu asubiye kuvyo yahevye abasa nk'imbwa isubiye kuvyo yadashwe rero nta mpamvu yo gusubira inyuma babe icitegererezo ciza urashobora kuba icitegererezo ciza akavuga urashobora kuba uri umujene ufise akazi ufise amafaranga wambaye neza ariko utaja mu busambanyi utaja mu kaboregwe utaja mu biyayuramutu birashoboka ivyo birashoboka rero novuga ni kuzigama intahe yawe ubu uri mu rusengero novuga ko ubu twara abakristo benshi bo mu mico itandukanye harimwo abagabo hamwe abana harimwo imisore n'abandi ku bwawe uhora wiyumvira ko mu minsi ya vuba uzogira urugo rwawe cyane gose iyo uvyumviye kuvyumviramwo gute? Ego ikibazo ciza navuga mu bajije ico ni igicapo umuntu wese agira surtout yuri umuhungu maze kumenya novuga ico hamagarirwa gukora ico hamagarirwa gukora icya kabiri ufise ico uriko urakora icya gatatu umaze kuba mature uri responsable gushinga urugo ni ngombwa rero ico naje ndacifuza kandi nibaza ko atari kera cyane
tuzobatumira. nibaza ko ari no mwaka nyine Oya si umwaka ariko niho umwaka uza. iyo habonetse guhanura ingo n'imiryango cyangwa guhezagira urugo umugabo n'umugore bubakanye barakunda kujanjira bavuga ati nta musore nta bintu abazi byo mu rugo. Birakunda gushika uno munsi ubisobanura gute iyo biriko biravuga? Murakoze cyane. Iyo hageze guhanura ivyingo nk'abubakanye ndasaba pasteur muri eglise bakuze bubatse ayo makani bo baca bayatreka kuko novuga nibo bafite iyo experience. Ejo kwa mfite teori ariko pratique atayo mfise canke experience atayo mfise. Rero nibo bashobora novuga ku managinga neza ivyingo n'imiryango nibo ca tubitumbereza ego. Pastor King Prophet King Beni abantu benshi bakunda kuvuga ku bintu bijanye n'inyambaro niki cyatumye ufata ingingo yo kwambara inyambaro mu bwo buryo y'ikijene giharawe y'umwana wo mu kabondo muvuga ijambo ry'Imana kare tuba tumenyereye yuko abakozi b'Imana kenshi baba bambaye ibintu by'amakostime nicimwe mirongo naho nyene uko novuga gerageza kuvyishura mu mice ibiri niko novuga. Icambere akarorero umuganga ashitse ku kazi ari impuzu yambara y'akazi ariko asohotse ku kazi ntaguma muri rya mpuzu. Rero novuga naje ndambara amakostime ndambara amatisi ariko sino yagumamo imisi yose. Hari igihe umuntu aba afite n'igikorwa akwiye kujamwo bitandukanye bitaca bituma ntacika umukozi w'Imana. Rero novuga ni muri ubwo buryo murabizi ko n'abantu bafite abavyeyi b'abasirikare hari igihe papa wawe tambara ati kandi ntibireka ko aguma yitwa musirikare cyangwa ikindi kintu mugabo ni muri ubwo buryo. Ni muri ubwo buryo rero icanyuma novuga no vyishura ko navanye ko nkizo niko nari sanzwe nambara niko nari sanzwe nambara arabaca babona umengani star impuzu z'istar y'abashire ni oya vraiment ari igihe umuntu ashobora gusanga gusa akunda kwambara ukuntu kanaka arivyo yumva muri we ariko iyo hageze novuga ko dukora ibikorwa kanaka cyangwa tujana kanaka turambara cyane bivanye n'ahantu tugiye n'ivyo tugiye gukora. Hari igihe usanga duhe namba yuko bivanye uko mfitanye novuga appointment n'ugwaruka kambara iyo style kugira ngo biborohere ko tuganira biborohere ko bumve bisante yuko communication irapasa. Nikijya Paulo avuga ngo mubagiriki nigira umugiriki mubayuda nkigiriki umuyuda ni muri ubwo buryo. Ariko ngiye kubona n'abapapa n'abamama nabo nyine nambara cyane ibafavoriza bumve yuko ariko bavugana n'umwana cyangwa n'umusore ashushe ni muri ubwo buryo. Mubona umukozi w'Imana akwiye kugira inyambaro yihariye imutandukanya n'abandi bantu? Umukozi w'Imana kuri jewe uko ndavyumva birivuga ngo turongorwa na mpemu w'Imana. Sinovuga ko umukozi w'Imana wese yavuga ngo akwiye kugira inyambariye. Umukozi w'Imana ateza kuba yambaye t-shirt, ateza kuba yambaye ikategeza kuba yambaye iki. Oya ico numvugaga abari dini novuga tugize idini novuga ni system abantu bashiraho ikontrol Imana. Mugabo ubuzima Yesu yazanye ntiyazanye ubuzima bw'idini yazanye ubuzima. Naco bituma birivuga ngo cyo gicaniro ndi mwacubaka amabuye yacu ntimuze mu yabazi nani majambo ntimuze mu yahiki forum. Rero nibaza ko umukozi w'Imana akwiye kwambara icyambere impuzu nziza kuko abaherezi kuva kera barabego. Icya kabiri impuzu zishobora gufavoriza gukora umurimo wiwe bimworoheye adacitajije n'abantu bivanye n'abantu ariko yatumweko canke ariko arashikiriza ubutumwa. Ni muri ubwo buryo kandi impuzu zishimana icubahiro. Mubona hari umwidegemvyo kwambara impuzu gikristo kugira ngo ntubigitsitaze canke intambamye ku bandi ku bakobwa canke yaba ku bantu bari bo bose abari bo bose. Ico nico akarorero nuvuga nico nako ndavuga ni kuraba impuzu wambaye bivanye nabo watumweko. Nk'akarorero narigeze kuja mu bikorane imuyinga tugiye mu bikorane imuyinga nari namenye amakuru yaho ko umukozi w'Imana wese agiye kuvuga ubutumwa. Icyambere ni vyiza ko uba wambaye amashisheti maremare ama James birato bitafavoriza kwambara amashisheti maremare. Ico ni cyambere. Cya kabiri baravuga ati umukozi w'Imana hariya kirazira ko yambara ishapo. Wambaye ishapo bakubona nka Sadbi bakubona nka Big Fizzo bakubona hunde bonko atandukanye. Nabaye oblige kuko nabimenye ayo makuru ngeze mu nzira njayo ba oblige no kuvuga amashisheti maremare ba oblige kurondera ikirato gifavoriza kudatitaza abo bantu n'ishapo ndareka kuyambara. Nico Paulo yavuze ngo
hako nobera igitsitaza uwundi kubera nginyama izo nyama nofuma ndeka kuzirya bahugira mwene data wundi ntagire iki ntaze gutsita ego rero bivanye naho utumwe canke bivanye nabo hamagarirwa uramenya ko hariho ivyo wemerewe gukora n'ivyo utemerewe gukora Paulo navuga ngo vyose turavyemerewe ariko si vyose bitugirira iki ikimazi ego ni muri ubwo buryo rero hariho ibintu bisaba ko umuntu areka kugira ngo umuntu ashikirize ubutumwa bwiza ego nibwo butumwa wushikiriza abantu muri rusange bafata kuri ico kintu c'inyambaro hariho umurongo abaroma 14 ego gushika kuri 14 umurongo wa 14 13 ndaza kubishira ko yaza kubibona babona iyo nzira ko nkuko umenga umukozi w'Imana ntiyo bagisengera cyane kuri ico icambere ubutumwa noha ku muntu wese aba reka aradukurikirana muri kino kiganiro ca open mic kuvyerekeye inyambaro icambere si byiza kujija umuntu utazi kubera umubonye apparence ukuntu ameze Yesu niwe yavuze ngo apparence est trompeuse niko bivuga na Salomo niko yabivuze icakabira avuga ngo abantu nk'abo bameze nk'abafarisayo bakeneye gushariza hanze ariko indani bagize iki barapfuye rero ibwa mbere ubonye umuntu ukuntu yambaye ntiye kuvuga ati umuntu nakijije uyu umuntu w'Imana uyu umukozi w'Imana ubwa mbere ukwiye kuraba ikintu kimwe mbere arafise mpemu yera icakabiri yamivyamivya kuko bivuga ngo bazotumenyera ko vyotugira iki kuzatwama hari umuntu ashobora kuba yambara uko kubera arakunda style for example canke arakunda gusa neza arakunda kubega canke aho yakuriye yisanga yambaye uko kuntu kandi atari kubera ngo agomvye kugira ubwibone canke akeneye ibi nibi ngo abantu bamubone ugasanga ni ibintu bisanzwe ku buzima bwiwe rero novuga icambere nicobora barafise mpemu yera icakabiri afise ivyamwivyara arafise urukundo arihangana n'umunyengeso nziza ivyo nivyo hanini umuntu aba akwiye kuraba icakabiri ubuzima Yesu yazanye ntibubanza gukora hanze ubanza gukora indani ico Yesu yavuze ngo ni vyiza ko igikombe utacoza hanze ubanza kucoza indani hama ukacoza hehe hanze ica gatatu ni no kuraba mbega yatumye kuri audience iyahe abantu bamwumviriza abantu ahamagarirwa n'abahe uko bivanye n'abantu ahamagarirwa birashobora gutuma na teni yambara iza kumufasha bivanye n'umuhamagaro canke n'igikorwa agize iki ahamagarirwa gukora kandi ntibace bashiraho akaburungu kuko umuntu wabonye ko abantu ahamagarirwa ashobora kugenda handi ukabona yambaye ukundi ashobora kugenda handi ukabona abeze ukundi bidatuma rero ko boca bavuga ngo uyu musi umuntu w'Imana ushika iki gikuru nuko turaba ko mbega Kristo yabambwe yazutse mu bafu yari muri we mpemu w'Imana ari muri we afise ivyamwivyara ego ibindi ntitubitebeko cyane kuko nama mvuga Patrick nta muntu Imana yigeze ha ministère d'arbitrage nta bango ryo guciranira imanza mw'ishengero Imana yigeze itanga aho uha amakarta abantu rouge jaune ujya n'umukozi w'Imana ujya umukozi w'Imana Paulo atavuye ivuga neza ngo ntimucire imanza abandi kuko mutazi zo muzogira iki izo mucirirwa kandi cyo no babwiza ukuri imbere y'intebe ya Kristo hazobaho amasurprise menshi kuko ari aho ushobora kubikwa komera amashi no munsi ubu n'umukozi w'Imana imbere y'intebe ya Kristo ukazogutanga naho undi wateye amabuye ati umuntu w'Imana imbere ya Kristo ukazoba bati injira mu munezero wa mukozi w'umwizigirwa ari kiganiro wigeze gukora uvuga ibintu by'amahera vy'amadolari cari kimeze gute bakushikiriza iki kijya kintu sirashobora kwigarukamo kuko ikintu cyategereje navuga abajambo benshi cyane mugabo nariko nshikiriza icyumviro cy'ijambo ry'Imana cy'ijambo ry'Imana nariko nigisha kuri kijya Yesu kuntu yabwiye Petero agenda robe ifi arayisangamwe amafaranga misanzwe donatio nta fi nimwe iremwa canke ivuka ifise amafaranga abokana nariko nigisha rero kuri uwo murongo nivyo oye comment wazakiriye gute muri kiyegi comment kuntu nazakiriye icambere ibintu byashikiye by'ama comments biki Imana iba yaramaze kugutegura kubw'ivyo bintu hari intu uba warateguwe ko iyo bije c'est vrai umuntu wese arafise ibigumbagumba umuntu wese hari ikintu ucumvise canke bonye ukuntu bavyakiriye ashaka kumva umengo uraho ko umuntu wese afise ibigumbagumba ariko ntibiguca intege urabandanya kuko uba warahuye n'ibindi byakuvuza bitandukanye biki ego ariko rimwe na rimwe namavuga iyo uri mu bihe ubona ibintu bitatu icambere urabona abantu je bwa mbere narabonye imitima y'abantu kuko hariho abantu narinze ko turi babagenzi b'inshuti twabana tukabisanga ahubwo nibo barakwiga mu mutekano babiri ngo cyane batari kugira amakenga ujya muntu nabaho bakakwinuba
narabonye abantu muri ico gice ko hari igihe umuntu abavuga ati abo si n'abagenzi banje abo si n'abantu banje ariko ibihe kanaka iyo bishitse biraselection birakwereka uwo mugenzi ni ukuri wose ukuri namavuga hari abagenzi b'imico itatu hari abagenzi baza ku bwa raison impamvu ti Patrick ari ikintu nomukura Patrick ari ikintu nomuronkako hariho n'abagenzi baza ku bwa sezo ugasanga ni sezo kanaka mwariganye ku ishuri mwarakoranye ku kazi mwarabanye muri quartier mene majambo ubucuti bwanyu ni ikintu kanaka mwari muhuriyeho aho hantu havuye kuri iryo shuri kuri ako kazi canke muri iyo quartier ubucuti bwanyu ntabwo hari ngo muhura mugasangira iki muri we vyaraheze hariho abantu bameze uko rero ugasanga baje kubwiyo sezo cyangwa ugasanga n'abantu kenshi ukaguma usanga imvano kuri umuntu ari proche cyane ubu bitaki hari yari sezo soit wari ufise ibintu umuha birivuga ngo ibutunzi bubaye bwinshi n'abagujya baba benshi ugasanga je maze kuvugana n'abantu baje ugasanga akazi gahagaze cyangwa amafinance agiye babantu bagize iki baragiye nabantu mwari kumwe kubera uri muri saison yo kuroranirwa nabantu mwari kumwe kubera uri muri saison y'akazi nabantu bari kumwe kubera ufite position kanaka ushobora kubahuza n'abantu kanaka ico kibanza ugutakaje nabo bantu gize iki urabatakaje hari uwaje ku bwa raison ataronse cyagushaka ko agize iki aragiye hari rero n'abandi baza ku bwa destiny ugasanga niba abantu novuga bavuga ati hanyerera haduga imvurirwa hose turi kumwe rero je niza abantu muri iyo saison ca kabiri narize Imana urukundo rwayo n'ubwizigirwa bwayo ukuntu ishobora kugwanirira umuntu wayo ca gatatu na je narize je nyene ni igikorwa mufise ku munsi wa gatandatu kizohoza ugwaruka kizoba kimeze gute mugize neza ni igikorwa dufise novuga ku wa gatandatu ni igikorwa kizohoza ugwaruka ni igikorwa icambere kizodufasha kwegeraniza ugwaruka riri mu buruhuko hariho abagira amankage matandukanye y'ama sport ya piscine y'ibiki y'ama danse traditionnelle n'ibindi bitandukanye ariko twe twahizemo kugira ankage y'ijambo ry'Imana kuko ugwaruka murabizi ko mu buruhuko rutagwa n'ibintu byinshi abiga kunywa biyayura mutwe kwiga ingeso mbi zitandukanye ariko tweko tugerageza kubashira hamwe kugira tuganire ijambo ry'Imana rero hanini novuga ni kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana dusenge kandi novuga dushobore kwimenya ico turi muri Kristo kandi dushobore no kwimenya uko iyo umuntu atizi ntamenya niyaje kugira ngo babeho ari abantu bafise imbona kazoza y'ukuri badashobora kujanwa n'ivyo ari byo byose bizotangura sangapi ikibanza ni cahe bizotangura igice isaha 9 ikibanza novuga ni mu Gasekebuye kuri parking y'amataxi insare bita Ebenezer umunsi wa gatandatu isaha 9 tubahe ikaze kuza hari bumvise yuko bagumye uvuga akantu ko kuja mu mahanga ariko ntibamenye igihugu cyacu sinzi ko ari byiza cyangwa kutakivuga aho ndagomba kuja nyoza ko ari bagaje waje so ni kahe kajambo wobwira abakunzi bawe muri rusangi n'abakunzi b'ijambo ry'Imana ugize neza cyane abakunzi b'ijambo ry'Imana abakunzi ba Kristo akajambo no babwira cyambere ndabatumiye kuza muri ico gihe ku munsi wa gatandatu ugaruka gose mu Sagara kwa Bujumbura iyo ruva rukagera turabahaye ikaze peu importe église wo gusengeramo denomination ariyo yose le plus important nuko tuvuga Kristo cyo nico duhuriye kuko nta numwe afise Kristo wiwe nta numwe afise Yesu wiwe muze duhimbaza Imana hamwe mu mutima umwe w'urukundo w'ubumwe maze tubone ubwiza bw'Imana kandi tuba duse n'aba invite badasanzwe tuba turi kumwe hariho abashobora kuba bazi hariho Cedric Bangi hariho witwa Prophet Penwari abona abantu garuka usanzwe ruzi navuga mu Gisagara cya Bujumbura hariho n'umuworship yitwa Ivan tuzoba turi kumwe so reka ndagushimire dutumire abantu kuza kuri uwo munsi wa gatandatu igice saa 9 n'ivyaryoha ntituzokesha cyane ariko ntituzobabaza twifuze kuranirwa kuri uwo munsi w'ico gikorwa asante sana murakoze cyane